Amakomine ya Mutumba na Nyabikere amaze imisi ngana 30 atarangwamwo umuyagankuba nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baho. Iyo babajije ingorane yahabaye, abo banyagihugu bamenyesha ko bababwira ko ari icuma cyo ku rugomero rubaho umuyagankuba cagize ikibazo. Twebwe dufise urugomero rwa Nyabikere rutanga amatara ku makomine abiri, komine Mutumba na komine Nyabikere. Rero rumaze ukwezi kose kurakwiriye ata mucanwa rutanga. Tubajije bavuga yuko ngo ari icuma capfuye, ngo caragoranye kuboneka. Ingaruka z'iryo bura ry'umuyagankuba ni imirimo yaritunze abatari bake ariko batakironka uko bayikora. Abadashoboye kwiyungunganya ukundi kugira babone umuyagankuba muri kino gihe ngo bicaye muhira. Nk'abakwafire canke ibintu vy'amakafetari usanga ari ikibazo gikomeye, nayo gusudira hoho ucubika mu nzu. Benshi barugaye kabisa, nyene bararindiriye bazosubire kuza gupanga bushasha aruko umuyagankuba ubonetse, kiranye n'inzu ntaguma kwishuza utaronka y'umuri. Abandi namo bahisemwo kugura birya bintu bikoresha imishwarara y'izuba kugira ngo barabe ko boba barahahagaze. Abo banyagihugu basaba ababijejwe gutorera inyishu ico kibazo c'ibura ry'umuyagankuba. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka abahagarariye mu ntara ya Karuzi, ikigo cy'igihugu kijejwe gutanga umuyagankuba mu ntara zo hagati, kugira ngo twumve ico bashikiriza kuvyo basabwa n'abanyagihugu.